burya mworaba neza mugasesangura ibintu vyinshi vyonona muzosanga biva mu bakenyezi none abahabara n'abagabo. Ubu abagore barata ingo zabo bakagenda kurondera abandi bagabo kandi ntibaja mu misore. Nimwaba mushaka ko ingo zikingirwa ni mwebwe abakenyezi ubwa mbere. Iyo umukenyezi afata neza urugo, umukenyezi w'inkerebutsi, umukenyezi w'umuhizi, umugabo ngo umutima wiwe uguma kuri we. Mugabo uri umugore gito, umugabo wiwe umutima wiwe woja kuri wewe gute? Abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu, nimwe mujeje kuzikingira kuko hariho ingwara yeze usanga abakenyezi ava haja hana hariya. Iyo ntimanuro ndabahaye kandi izotuma izingo zacu zikomera. Ikirira ganda babwire ntimuze musubire kuja mu ngwano zitabaho. Ibi bintu byo kumira abakenyezi sivyi wacu nga mu Burundi, kuko mu Burundi dusubiye mu kahise kacu umukenyezi niwe yarafise uruhara rukomeye no mu nzego z'igihugu. None umuntu ari we yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Hari iteka rirutiryo umukenyezi mu Burundi yitwa inarugo. Ariko ivyo byo gukumirana bizanywe n'igikoroni, ntimuze musubire kugwana ingwano aho zitari. Twebwe twokwisubirira mu kahise kacu. Ndazi neza yuko ingo zacu zokomera, abakenyezi bokomera, twese tukumva yuko tungana atakibazo na kimwe kihari. Ego nivyo hariho ikumirana ryaciye riza mu mashure kubera ayo mashuri nibo bayazanye, ariko uno munsi turanezerewe ko abigeme mu mashure mbere nibo benshi kandi nibo basigaye baba n'abambere. Twigira inama ingo zacu ntizize zisubire kubamwo induru.